Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kudukurikirana bivanye naho mubandanya mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abari ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane wa Buraya, abari hirya no mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu buraruko ngaho mu Rwanda, mwese mudukurikira muherereye mu buseruko muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru agezweko ngaha mu gihugu cacu Burundi, umukuru w'umugambwe CNDD FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo akaba ahejeje kurungikira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ikete rikomakomeye cane. Ndayishimiye arungikiwe n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo, ryoba ririmwo iki? Ariko arasaba iki Varisito Ndayishimiye ubwo yakiraga iyo kete rivuye kwa Colonel Reveriyano Ndikuriyo, bivugwa ko ngo yahise agira ubwoba bukomakomeye cane. Umwanya n'umwanya mu mugambwe wa CNDD FDD ibintu bibandanya bitera biba bibi cane. Injyane zikomakomeye cane muri uyu mugambwe bivugwa ko zazanywemwo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ngo izo njyane zigomba gutorerwa inyishu. Bitari ivyo ngo umugambwe CNDD FDD naho wipfuzaga guhirika canke gusambura umugambwe wa CNL, ngo nawo urashobora gusambuka. Haravugwamwo ibisata bitandukanye, makundi atandukanye muri uyo mugambwe wa CNDD FDD. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we avuga ko igihugu ariko ararinda cane, igihugu ariko aragikorera ivyankenerwa vyose, ariko aragifasha mu gutera imbere. Ariko abatari bake ngaha mu gihugu c'u Burundi cane cane abo mu mugambwe wa CNDD FDD bakaba babona ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko arakora, ivyo ariko aragirira abenegihugu, ngo ataho biriko biraganisha igihugu, nta naho biriko birakivana, ahubwo birakijana mu manga. Amakuru avuga ko igihugu bahejeje kugishikana ahatemba, ko umwanya n'umwanya igihugu gishobora gutemba. Amakuru yandi ariko aravugwa ni mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasirikari b'u Burundi, abasirikari Varisito Ndayishimiye yaciye arungika ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ngo biraboneka ko abo basirikari yaciye ajanayo bishobora kumushikana ahantu hatari heza. Varisito Ndayishimiye ariko aragirizwa guhungabanya umutekano w'ibihugu vy'akarere. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yatanguye gushigwako amakese atandukanye, kese zo guhungabanya no guterera imitwe yitwaje ibigwanisho, intererano zija guhungabanya umutekano mu bindi bihugu. Amakuru aravuga ko Varisito Ndayishimiye ashobora gufatirwa ibihano vy'uko aterera inyeshamba, abagwanyi, guhamagarira abanyagihugu bo mu kindi gihugu no gushirako umutwe witwaje ibigwanisho, akanabaha ivyo bigwanisho, akabaha imyimenyerezo, bakaja guteza umutekano muke mu kindi gihugu.
ivyo vyose barabona ko rero Varisito Ndayishimiye ivyo arimwo ngo bishobora guteza umutekano mukeyi mu bihugu bitandukanye, mu bihugu vyo mu karere, nk'uko amakuru ariko agenda abivuga, amakuru ariko arashikirizwa n'abatari bake, cane cane mu banyapolitike bakomakomeye cane, abarabirira Uburundi, abaraba politike canke bakurikirana politike y'Uburundi bakayikurikiranira bugufi, bakaba bavuga ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye abishikiriza inshuro zishika kuri 4, izo nshuro zose yavuga ko agomba kuzokurako Perezida Kagame w'u Rwanda. Ni mu gihe uyu mukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye we na Antoine Felix Tshisekedi atwara igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ngo bipfuza gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo barabona ko bishobora bagendekera neza bikabata kuw'amazi. Biraboneka ko ni uguhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi, babigizemwo uruhara, baterera inyeshamba kuzoja guhirika ubwo butegetsi. Ico bikoze perezida w'igihugu kibanyi c'u Rwanda Paul Kagame we yaciye avuga ko ivyo abo bagabo bakuru b'ibihugu baciye batangaza ko we abifata nk'ibiri seriye kuzoshika igihe bizoba bitabaye vyo, ngo nibo biteganya canke ngo amajambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu, ayo majambo abagomba kubahwa no guhabwa agaciro gakomeye cane. Ngo biraboneka ko rero ivyo Antoine Felix Tshisekedi yaciye ashikiriza, ngo muri ico gihugu co baravuga ko biteguye ko umwanya n'umwanya ivy'abo bagabo, abo bakuru b'ibihugu baciye bavuga bashobora kubishira mu ngiro. Mu gihe boramuka rero babishize mu ngiro bateye igihugu c'u Rwanda, ico gihugu ngo kiriteguriye kuzokwivuna abansi bashobora kwinjira ku butaka bw'ico gihugu. Gaca bikoze bo nta kindi gihugu bashobora kugabamo igitero, bazotegereza uzobagabako igitero bazomusubiza inyuma. Ndayishimiye abandanya gufasha uyo mukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu kugaba ibitero, mu kugwanya inyeshamba ziriko ziragwanira ngaho muri Kongo. Ndayishimiye abandanya gutegura no guha imyimenyerezo abasirikari imbonerakure zo kurungika ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ni mu gihe abarundi nabo baciye babona ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'akagwi bafashanya mu gutwara igihugu c'u Burundi biboneka ko ari nko kudandaza abana b'u Burundi, no kudandaza abenegihugu bariko barajanwa mu ngwano batazi iyo ziva niyo zija, bariko barajanwa mu ngwano batiteguriye, bariko barapfira igihugu kitari icabo. Ivyo vyose barabona ko abaja ngaho mu gihugu ca Kongo izo nyeshamba zibamereye nabi cane, bakaba bagenda basaba ko abasirikari b'u Burundi batosubira kurungikwa ngaho mu gihugu ca Kongo. Abasirikari ba Tanzania ngo barumiwe ukungene FARDC yaciye ita ibikoho, intwaro, ibigwanisho ikabita ikiruka igahunga, mu gihe abanyagihugu bo bari ngaho batahunze. Hakibazwa ukungene abo basirikari badakunda igihugu cabo, ngo abandi basirikari bava mu bindi bihugu aribo bazoja kubagwanira gushika bakuye ko uwo mugwi w'inyeshamba, umuhari wa M23 uriko urarikoroza, umuhari uriko uragwana nabo basirikari ba FARDC, SADC, FDLR na Wazalendo.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya azaragushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose.